mu myaka ndacari kuri hit bro ya naje nashatse umva nkubwire uri cyo kintu ndabibwire nabandi bantu ndabibwire nabandi bantu na mwana fisi agaca kwita sheri mugaca mugira bijya byose nabonye ibihe garasta wafasha amasanamu watubwira defo zibiri wiyizeko idefo nibuka ahantu twigeze guhurira mu kavuyo warantangaje ugira uvumbura ibintu bya kera man je muzuka niwe twakoranye nza numva ngo muryuko iya ndirimbo ahubwo ntizosohoke naramubwiye man nuko naramubwiye yagendana ni baby nyinshi cyane sana bagukundira iki man izima numva ukunda abantu none defo none yo cibi defo kuko urumva ntukunda abantu okay mwamuvise wa mujama nuko hanyuma si ubivuze oya je nta defo nyinshi kuba singo biraryoshe muganda kumbuye kuja couple ndakumbuye kuja couple fresh girls mwa bakobwa b'abarundi kazi wallahi ndakumbuye kuja couple namu target Jemfis ubu wizi umujene I want to try you amadira atari ari karabonekana gombo hagarikire ngaho baranshona no kugutinya bazimvye cyane vraiment why ubu naradugije ibehe why maze mwe murabizi karite zanje zose murazizi ndacari kuri hit ndumu DJ wa mbere gushaka ku 10 aha mu ntara uwo nkurikiragira 11 bas utavyemera azocaza man isaga vyatari man big up sana musaza yes bakunzi ba GTV Gitega Entertainment TV reka ndakuramutse ni muzabindi nyene ni kwa kundi nyene ni entertainment uko mubibona imbere ya kamera ni DJ McCool au MC McCool turi mu Buyogoma ni Buyogoma man yego turi mu Buyogoma ni McCool mambo vipi fresh sana wizi Elvis DJ Wizi na Jekwe na gushwayemwo turi no mu kibanza ciza bro wamvumbuye man kabisa wowe uravuga sana mani ubuni gasanze ho mu mari ugenda mu kigani kujamara roze daki oya ngo biba bimeze urumva yo tubona tutsibana bani haraciye iminsi kuniki McCool mbona askiki mbona ongei mbona semeki mbona oneki vipi niko pare ila tu sikuizi hakuna mitikasi bro tumekwama mtu iko tu lakini Mungu ebana anabaki kunani anabaki kunamba vitu vyote DJ McCool mambo vipi fresh bro uko sawa sana Buyogoma naona ni fresh vraiment niko fresh au yoni niko fresh jano nagusanze wanashima ebana unabaki kwa ndani sijui nini man showbiz man umva nkubwire man wizi Ruyigi abantu baramaze man circulation narayigiyemo keshi bwana general bahazi uravyumva hivi ni ukakimya nyumbani natulia naangalia movie mvuye muhira ngaja kupitia abajama mu yindi site gucyo nabirenze unatoka Sanzu unaingia Gasanda Uswazi City man ni fresh kabisa so McCool long time yego McCool ni ndega bro McCool jema sanzwe abavyeyi banyise uwa mahoro Landry iryo ni izina abavyeyi banyise papa na mama hanyuma cyanda koroka muri entertainment ndatangura kuba mu MC banyita MC Cool amacha mu DJ banyita DJ McCool ni ibintu bibiri biba bifatanye kabisa kuva ryari bro so McCool nje it's been a long time man game ndayibanye bubwo mazemo 20 kuva 2003 bas ebana urazwi mu karere hose ahantu ngeze guca muri town numva bakuvuga nini everywhere Burundi Burundi is your country kandi noneho kabisa McCool akoresha platform zingahe McCool akoresha Instagram akoresha Facebook ndakoresha TikTok ukeneye McCool yandika gute wa mahoro Landry ni kumbuga zose nuko so McCool aha mu karere bipanze gute man mu karere boyano kivuga gute wizi Ruyigi kubisanzwe ubu yarahindutse Ruyigi meze nk'isinziriye uko mbo haraba amashow sometime rimwe show ziraba z'abapiti bo nganda zuramuzimuzuka zarabapiti baba dancer ndamuzi kuko twarabonanye jo muri show warabonanye yarafise show turanakorana n'ikiganiro wanashima sinayijemo show sinayizemo kubera Jubu wese nkunda kuja muri show batantumiye nuva ntagiye kuvuza canke mifise invitation muri show sinza ico nico kabisa ubwo nizo wavusanga wibagiye touch gamana ariko kandi burya biranavana biri mu mutwe ariko kandi rega
no kubona kuvuga yuko yoba yasinziriye kidogo burya na covid yaraduciriye covid na covid yaratugiriye nabi byatari hama covid cyane twarahomvye amashow menshi twari twoganize show zirahomba kubera covid but anyway umuntu tunyene aguma ariko arafightinga bro imbere ni heza must fight yeah bizogena neza imana yabivutse muri kijya kiza ca covid makuru yakora iki nothing naki nakim kuvuga ubukene bwari bukwishe reka nubu buranyishe bro abora abunchore makuru ubanza kunyakira kwanza hanyuma ibisigaye tukayaga duhuza bro mushitsi mwiza rizima haleluya makuru kuva rero ubu ntacari karakora yirirwa home tu makuru igwa home ndapoa home ndambiwe ni cinema nkamuvinga ubwo nusigaye uzimvye gamani cyane agiye usanga uzimvye kuko iyo amadira atari ari karabonekana gombo hagarikire ngaho baranshura no kugutinya bazimvye cyane vraiment why ubu naradugije ibehe why kugira nkamisha umwuga wanje neza mbega umwuga wa kuva iyo myaka yose waguhaye iki umwuga wanje warampaye ibintu byinshi umwuga wanje waramenyesha waranyimekenyenisha ijano henshi umwuga wanje waramenyekana n'abantu benshi ndahura n'abantu batandukanye umwuga wanje nawo ukuyemwo amapareyi wanje ya sonorisation so warampaye wowe uraga umwana wawe of course ibi yashobora uhura navyo nibihe mu mwuga man ibisanga vyatari man nkibihe kuko iyo umaze kuvuga yuko wowe uraga umwana wawe kumbure hari gatagisanga kiba kirimo oya biriho mugabo umwana wanje nzobimubwira ibisanga zohura navyo awinjiyemo acamenye uko navyifatamo mugabo ibisanga biriho ni vyinshi uratwana n'abantu uriko uravuza abantu bakaza mvugiriza indirimbi ugiye mu ishow umuntu ntagwaye plan yiwe indirimbo kunazishaka urumva ibintu vyinshi man none makuru kugeza ubu afise target yihe ko wumva atadiri ubu ari kararonka target Jemfis ubu wiziye nk'umujene I want to move nshaka gukora ikindi kintu kiruta ku DJ bazi papa wanje yari umuririmbyi ndafise talent yo kuririmba ndafise talent yo gukina cinema mfise amatala menshi mfise amatala menshi nukuvuga wowe DJ nawe ndabuhagarika ngoma ndondera ikindi kintu njamo kubera muri ayo matala yandi mfise nje muri kimwe muri ivyo kumbure hari gihe ubona umenga imyaka iri kiragenda sana imyaka ibiri kiragenda kwera umujene wicaye abari noma bro noma sana makuru vyaravuzwe yuko akiri kuri hit mu myaka ndashaka kuri hit bro naje nishatse umva nkubwire genda bibwire n'abandi bantu genda bibwire n'abandi bantu je ndashari kuri hit ndi mu DJ wa mbere gushaka ku 10 aha mu ntara uwo nkurikiragira 11 basi utavyemera azocaza eba tuje muri battle tugire battle tuje kuri stade man tuzotumira abantu kuri stade for free binjire ibintu ni iki hama touch umuntu akoreko aze tugire battle mu DJ wa mbere gushika ku 10 aha mu ntara ni makuru rero muri ico gihe biravugwa yuko yagendana ni baby nyinshi cyane sana bagukundira ikimana swag ni wavangu je banyita swagger boy nenda kubaza cyo bankundira swag je ndi umuntu nzi kuganira wize cyo nyene amafaranga nari mfise yo kubayendesha baca bumva ko uri cool nyene abavuga ati oge ni DJ makuru utari kwihiti cool tuzibiganza nibuka hano twigeze guhurira mu kavuyo warantangaje ugira uvumbura ibintu vya kera man ariko kijya gihe nuko gusa wari waborewe ingorane uraborerwa gose hari hajya kwa bikanda oya ingorane kuborerwa umperuka kera birashoboka watubwira defo zibiri wiyizeko idefo ico ngira mvuge sinzi ko ari defo ndakunda abantu ndakunda abantu je peux tout donner ndashaka guha ibintu byose abantu je nkibagira uhavuma baju rero oya twavuye ko umushitsi mwiza yizimana none wumva ukunda abantu none defo none yo cibi defo kuko urumva ntukunda abantu okay mwamuvise wa mujama nuko hanyuma si ubivuze oya je nta defo nyinshi novuga jewe niziko oya qualité karite ni nyinshi bari maze mwe murabizi karite zanje zose murazizi
naye nakubwize wiyiziko zo niyiziko je ndatesa urarenze ndamu DJ yamene yamana ndarenze ni McCool ubu uye plan yawe gushika urumva yo mu mwaka uzaniye mwaka uza I want to start by music ndashaka kwinjira muri game like singer okay uri kiri umwuga wa papa wanje peut-être nzosubira indirimbo za papa wanje ndirimbe nizi wanje muga have a plan iyo plan ndayifise kuva l'année passée 2021 muga 2020 vyaciye bipfa umuntu yiyemeye kumfasha byaraparanganye ukuntu bawo bisha birapfuye mugabo now I want to start by 2023 McCool akunda iki mu buzima man ndakunda umuziki sana man ndakunda umuziki fo sinshobora kwicara ahantu ariko ndavuza umuziki McCool yankiki dankagaye urangagaye ndanga umuntu asuzugura McCool abanye gute n'abantu muri quartier neza apana muri quartier muji hose abantu bose tubanye neza nkabonye turenganye kwa chaba chama marekira ringa banyiti chama mare umwe ku mubumbe ku mubumbe wo mu Buyogoma aha muri area yo ngaha okay ni McCool kabisa yari long time nibaze yuko ibintu biba bimeze neza tumwitegero 2023 haje papa wawe yafisa album angahe yafisa album imwe yitwa gute sabiki cyane gatura mbayitwa gute album urayibagi tayibagi nani song ziwe zose urazifise ziko rubuga j'ai pas besoin yo kuzirondera handi hantu ziko ku rubuga yitwa gute Kirundo Gerard uri umungu wa Kirundo Gerard Kirundo Gerard wande mviriza wa ugiruza n'ivya bintu vya simbizi wasema vumba man none ndiko ndakubaza none sokuruza wanje ntawenzi hawuzi kandi usanga na sokuru wanje ntawenzi kandi usanga waramubonye na papa wanje nawe nabonye no chambora sokuru wanje na papa nawe wabonye nakuze ndamubona ku TV tu ndamumva ku radio Kirundo Gerard yavuka mu Kirundo none yavuka imwaro man cyo ndakunda amafaranga sana bakunda amahera ura ya nukagira ngo bijya bavuga nivyo vyiki cyuko abanyamwaro bakunda oya barababeshera none se kangira ndomeke rufegi wizi Anzurindire tubanze duheze ikiganiro Kirundo Gerard Bigirimana Adolphe Fito Orchestre Nationale bakanibona namutoye much respect yes akajambo kamwe kuri wa mukunzi wawe mana arambeshe namukunzi fise bro McCool wewe muhajya muhira haje umudemu maze imyaka myinshi atamudemu yaje aguhamagara kujya si musheri wawe oya suggest a friend agaca kwita sheri mugaca mugira bijya byose nabonye ibihe garasta wafasha amasanamu amasanamu nyene arahari nzoyinjizemo yarafise kamera na salamu yafashe nabaye namba rero ntayifashe reka nce ndazikora zonyene link ndaguhe neza okay hamusheri wawe rero ni yabibona fresh umviriza wizi McCool n'umusore n'umugabo wizi depuis 2014 nta musheri fise ndi single depuis 2014 kandi I think nabonye umenga narashize kuri stat sinzi ko ayibonye kuri stat hirya yejo mvuga ati kuba single biraryoshe muganda kumbuye kuja en couple ndakumbuye kuja en couple fresh girls mu bakobwa b'abarundi kazi wallahi ndakumbuye kuja en couple nta muntu yo kwiheba vraiment urukundo ndacarufise contact yo anje uzovyumva mu byose nta ngorane ni muri comment gusa comment wizi azoca ba contact yanje reka ndabashimire mu gukurikirana uzevo candidature vraiment kubera mu minsi ngira amagarare neza cyane kabisa ni muhombe nuko guys aba girl mube muri ko muravyumva bigeme burufaso ni kameme ukunda umukunzi ameze gute nshaka umurundi kazi urumva umurundi ico bita umurundi kazi uracumva yego umurundi kazi agororotse muganda kundi abe muri mugafise ingiti urumva abe afite tubiri twose urakunda ingiti akunda ingiti nizo twikundira man urumva ama abari umukobwa nabo
nivyo bikundira urumva abahagurutse abasutse tubiri twose umfasoni w'indero yubaha ashaka kunyubaha par exemple kandi sishaka umuntu ngo azoza ngo aje kurondera amafaranga guys nayo ufise azoza ahubwo tuyaronderere hamwe uri umusore uri umushinga naye je ndi umusore man wabana bangahe na mwana afise nano barakubeshera haleluya je ndikingira man reka ndabashimire cyane ejo muzuka niwe twakoranye nza numva ngo muryuko iyo ndirimbo ahubwo ntizosohoke naramubwiye man nuko naramubwiye iyo ndirimbo ntizosohoke ntiyishinga abanyarwanda man abanyarwanda bafise freedom irenze ashaka kurimba ivyo ashaka akinyuma zande inyashi urumva mugyuko vraiment sindavyo mugyuko iki reka ndagushimire cyane bro merci beaucoup ndakubwira ati ko haje cyane kumbure kuzoba mu bikorwa tuzoza turagupitira nkuko tusanze tubigira to McCool tugusezera akajambo bwira abakunzi ba GITEGA-Ent TV guys mugire subscribe mugire like comment share mukundi ivyiwanyu man le beauté de chez nous harama TV menshi akora kabisa GITEGA-Ent TV ndayikurikirana kubera umuji wanje umva aguma arungikira ama link irabe ikiganiro yakoze ariko ingorane nawe ntuntemberereza izo link ndayitembereza je ndapartage man kabisa je ndapartage icyo wobwira abafanzi bawe ariko baragukurikirana kuri GTV guys nukuri mwitege vraiment it's been a long time ndabemereye ikintu kizima so now I guess it's my time be ready guys be ready kabisa ngira ndahaturire bro kumuvuduko kuri ya mpwemu idasanzwe man yes McCool ndagushimire cyane reka nshimire wowe wizi wavuye Gitega ukaza kunemberera nshimire na management yawe asante sana kabisa ndabwira ati muhezagirwe ebara imana ibongere ibaduze mugume mutagata ndakubwira ati kurikirana McCool ku mbuga ziwe zose aho umusanga hanyuma kuri ivyo yakubwiye nimba ubishoboye korokera muri comment ni kwa kundi nyene muri bwawe munye ndakubwira ati je wizi ndagukunda gose McCool aragukunda cyane Instagram yanje w'amahoro Landry Facebook yanje w'amahoro Landry TikTok uko nyene no munyamahoro cool DJ wizi ndakubwira ati big up son kubita subscribe wala j'aime utarabigira kumbure ibintu bigende kwa kundi nyene Gitega Entertainment turagukunda cyane ciao Santi wizi